abantu bifuza kuba ahantu heza babifitiye ubushobozi kubera twabwiye ko ubu ntibikigoye muri BMBC nta n'amavase dusaba mu kugurisha ibintu n'ibi BGF yaravyoroheje byose yaravyoroheje sivyo imigambi hagenda neza iyo umuntu atwizigiye akatumviriza ntaraduhende rero twashatse ku buryo umuntu aba ngaha nta kintu na kimwe azokenera hanze uba ngaha nta kintu na kimwe uzoshobora kugiye kurondera hanze kubera hariho n'umugwiza atunga ngaha imbere ego muraza ko habona ego abonye tuje kwa kino kigo cyadana ishure nyene ry'abana ngaha wow nukuvuga twege umuntu afise umwana ngaha ya maternelle nta bisi akeneye nta ni moto nta ni iki kuko ngahaje nyene nijyanze jya ego ndahabona ego rero bisigura ko turi mu gihe mukuri gwe bavuga ati umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronke ico ubika bankeneye kumenya ingenieur BMBC kwa ya maprojet yose muko muratwereka ehereza abakozi akazi ihemba ku kwezi bangana gute mbega bose bahemberwa muri BGF nimba batahemberwa muri BGF aburiki iyi nzu yari yaraheze yego mugo biboneka ko nyene yari mu diaspora yaje kuyiraba sanga ntihuye nivyo yifuza yego acavuga ati reka niture BMBC iyi nkosorere yoba nawe yaciye yitura BGF okay ega nuinda kwitwa BGF utwitiba witwe BGF ego donc ntucakure ego uje ku biro wabashyize muri BGF ego ugiye muri BGF wacakurika muri BMBC ego urumva turi uku rero nibaza ko ni muri iyo sanse rero hanyuma caraza ati nimusubiriremwo ubu amazu yose kirumvikana yego ubu turayashiramwo ivyankenerwa burya ubu umuntu yinjira mu nzu irimo igitanda irimwo imatera irimwo irido irimwo intebe irimwo akabati irimwo ibintu byose amazu turayekipa azana impuzu gusa azana impuzu zonyene n'isabuni ayisangamo rero nuko rero tukaba twatembera amashati yose ariko tukaba tuje kumupartikiriye mwashoboye gukorera inzu ino nzu je mbona ari ibintu by'amateka naho simurekeje ni banki BGF hanyuma murazi ko mu diaspora biragoye gose gukora projet utari mu gihugu umuntu ashaka kubakira nk'inzu nk'iyi mugabo kuyekipa kayishiramo n'urushinge yego biraboneka ko mufise indoto zo gushika ku ndoto zanyu nkuko BGF yafasha kugira ngo mushike ku ndoto zanyu bagende kumenya gushika ku ndoto sikintu kwa coroshe kandi gukora n'amabanki rimwe na rimwe bisaba kugira ibintu nk'ibi bisaba ko binyaruka bisaba ko woroherezwa mbega ubwo BGF biborohereza ama service yayo kugira ngo ibi bintu bitwara ama miliyaridi ari cyo mukeneye mwifuza haba mu gihugu canke hanze ushaka kukironka vyoroshe uri ntore Burundi bwacu uri ntore gihugu c'amavuko uri ntore hello boys and girls this is conversation kwa kuri ahandi ndabakora juste gala cadre from Morisa aka Black Mashudi Black behind the camera mwitu musaza ndakubwira ko vyamaze komera mu mazi misi mubona isosiyete BMBC iri kurubaka uburaro bwiza kandi bugezweho mu gisagara ca Bujumbura mukibaza ati mbega zino nguvu zivahe inguvu nahandi ziva kwino bank yashoboye kuvuga ati reka dushigikiye umwana igihugu afise umutaye muto eka n'imitaye minini kugira bigende neza BGF yafashe iya mbere kugira ngo ishigikire abanyagihugu mu migambi itandukanye tudasize inyuma uburaro kukaba nkako BGF ndakwitagira kugira ngo dushikane ku ndoto zacu nuko na cyane yihaye iryo hangira ati c'est la banque de vos horizons kwa kuri ahandi ndabura ko vyamaze komera uno munsi rero duhagurutse kugira ngo dushobore kuja kuri bimwe mu bikorwa BGF kurashigikira abakiriya babo kwa kuri ahandi duhora kwishiramwe BMBC ishira muri ko yakora ibigwati bitandukanye kwa kuri ahandi cyo ni juste gari sindahindura ariko ndabura ko behind the camera nawe ni wawundi nyene n'umusaza ariko ndabura ati ngiyi banki ihari kugira ngo ishobore kuduherekeza mu byo turiko turakora tuje mu iterambere twese yaba umuntu afise umutaye muto cyangwa munini kwa kuri ahandi nuko rero ndakubwira ko tuvuye ku cicaro gikuru cy'ibanki nziza ituma dushika ku ndoto zacu nayo ikubwira yindi ni BGF kwa kuri ahandi tugeze mu gahe neza na neza aho ishiramwe BMBC iri kurubaka uburaro bwa bene gihugu na cece ndabura ko tuje guhura n'ubusanzwe arongoye bishiramwe BMBC kwa kurani nawe sundi bamwita David nta makuriro kwa kuri ahandi nababwiye yuko BGF ni banki idufasha kugira ngo dushike ku ndoto zacu kwa kuri ahandi mbega BMBC indoto zayo nk'ishiramwe BGF bikura zifasha ndakubwira ko ndikubona ingenieur ndakura musachef wanje ari usane sawa Onako n'utuntu twabajyana nanjye natuzi. Oya je ndabona yuko rwiri ingenieur rusaje. Hari abantu batatu badasaje. Hari abigisha,
hariho aba engineer Ehe. uriko uravyumva Yego cyane. harimo n'abantu rero bakora ahandi hantu baguma bahura n'abantu Kandi ukibona kwa usanga kugana ego Karibu muri BMBC. ego murakoze cyane Yego cyane. nuko tukaba turi hega David engineer Ngaha turi mu Gahahe. ego BMBC ni societe ikorana na banki BGF ego mu byo kugwiza uburaro. Hanyuma akaba ari societe ikora ibyo kubaka kuva muri 2012. ego Tumaze imyaka 12 turiko turakora ino mirimo. ego Mugabo muri 2021 twarakuze tuja mu byo kugwiza uburaro kuri ritimi dasanzwe. Niniya. ego Rero aha muri sande ni mu Gahahe. ego Ikigwate ca mbere twadogenda igati vyinshi turiko dukoreramo Ego. harimo ngaha ahijya hanyuma mwitenga Ego. harimo muri miruware ya mbere Ego. miruware ya kabiri ego kuko nivyo kunda dufise amashanti mu gihugu cose ego ntitwabashika naho turiko turakorera hose gushika za Rugombo gushika za Ruma gushika hehe Ego. mugabo ngahe Bujumbura turabereka hanini ibigwati turiko turubaka umuntu mbere yo gushobora kugwiza uburaro urakoze turagwiza uburaro hano hantu mbona ama etage yaduze nk'ibizinuga mana yanje hari abavuga ngo si mu Burundi ariko nabwire yuko turi mu Burundi kwa kuri ahantu hari uburaro bungana gutega engineer iyi ni BMBC Homes Gahahe ego turiko tubakira imiryango 100 simvuze ngo ivyumba 100 ego turiko tubakamwe amazu arimwo azobamwe amafamiye 100 kandi turiko turaheraheza marabibona ko turiko turatera duheraheza ni ukuvuga yuko mu mezi aza bizaba byatunganya ubona ko amakorotire yaheza amabarabara turiko turayananya yego muratubwiye yuko hari uburaro 100 bankeneye kumenya bw'imiryango 100 ubona nka wewe imiryango 100 nkoza na wewe na madame n'abana inshuro 100 ego bazoba ngaha nuko urabona ko turi ahantu hari barabara bantu b'Imana murabona ko ari ibintu bikwije PGF ni banki idufashe gushika ku ndoto zanyu mbega mwebwe muri BMBC muri ko murashika ku ndoto zanyu okay twege tushaka ku ndoto zacu kubera yuko ego iyi banki dukorana tweka tumaze imyaka 10 hafi imyaka 10 tubayeho igihe twamenyana kuko twamenyanye muri 2020 dutangwiza projet ego rero urumva twari turi entreprise twarubaka amazu mu mpangu z'abantu nkuko tubigira n'ubunyene n'ubu turafise amazu ko turaka mu mpangu z'abantu hirya no hino mu gihugu kandi menshi ariko ntivyakunda ko dushika ku migambi heni yo kushira hamwe abantu ubwo turiko tubakuburaro hafi ngira bazoshika n'igihumbi ko dufise hegitari 15 turiko dukoreramwo zatangwe korerwa mu gahi Bujumbura ego aho abantu bazakagura amazu baba barundi bari ngaha baba muri diaspora ku buryo nukuvuga yuko ayo mazu imbere yuko tubana na BGF ntitwashaka kuyubaka twubakira umuntu aduhamagaye ariko ubu natwe kubera twabana na BGF la banque Jembo nibitahura ubuye abantu nibo baza kugura ivyo dufise naho nubaka duhamagara amatongo yabo mugabo ubu turakira abantu amajana baza kugura amaparcelle nkaho na haraguzwe muri miruware haraguzwe tenga mwarabanye ko abaye abantu donc urumva indoto zararangutse abike BGF hanyuma nko kuvy'imitahe urabibona tuko dukora imigambi y'imiliyoni amajana ngaho uravye nkuko aha ni 20 miliyari mu Gahahe aha ni 20 miliyari mwitenga ni miliyaridi 100 ropo jizotwara wow hanyuma muri miruware ya mbere ni nka 10 miliyari ya kabiri ni hafi nk'ijana nyene urumva canke zirenga urabona iyumvire se kwa urumva uwo mutango kurungana hanyuma nanje urumva twamenya na BGF twakorana nafise abakozi bose wasanga ndabazi abakozi ba BMBC muri 2020 mu ntango wasanga dufise abakozi nk'ijana canke 50 biva imbere nibihe ku mashanti usanga za Gitega hehe ariko dufise abakozi hafi igihumbi urumva kandi basa n'abakora en permanence kandi bazabongera cyane ho mpera zuma kacaye mwakuza twatanguye cyane mwitenga no muri miruware ya kabiri kuko Gahahe na miruware ya mbere bona ko zaheze yego turiko turaheraheza ngira twaza kuhaca bahabone rero BGF ni banki nziza hanyuma nabwo natwe turi societe nziza cyane urumva societe nziza iwe ni banki nziza bicaye byari ikintu ciza cyane ibanki nziza la societe nziza bivyari ikintu ciza ngico bari korabona ngaha yego cyane buno buraro buri mu kibanza kingana gute na cyane buzo burimo amazu angana gute nimba ama VIP nimba ama VVIP nimba amazu asanzwe uzoba ngaha azubafisa akarusha kahe gasumba ubundi abahandi handi okay mu byukuri yego twege dukorera musanzwe aba diaspora yego kandi kuva kera mugiye ku mbuga mukarika muti Burundi diaspora muzobona makuru yo guhera muri 2012 nyene turiko turakorana nabo yego rero turamaze kumenya ibyo bashaka
amazu nyene avuga nk'izi turiko turubaka ngaha Yego. dusanga diri connecté badutekesha amagaze hanyuma harimwo ama standing atandukanye harimwo amazu unifamilial donc ama etage hajya harimwo etage zagenewe umuryango umwe Yego. harimwo n'amazu agenewe imiryango itatu harimwo n'inzu ngaha izojamwo 40 logement Wow. aha mu gahahe donc turiko turubaka ngaha nyene ni ukuvuga rero Izo bigeretse ahantu hangana gute? gatanu zubwije gatanu imwe n'amasansere ngaha nyene kirumvikana Asa bari hotel. oya barahaguze Yego. turabona ko hagomba hahere Yego. tuvuga ati none abantu tuzoza turabashira hehe ko tubona ari heza cyane kurumva presidence wayibonye kwa ntare urahabona hanyuma Naho inyuma je namaze hajya kwabo. hijo habona Yego. urabona ko buri impande y'ibarabara RNNF ry'ubanza Yego. abafatira ishobora kuzana bisi ngaha Yego. nyuma yacu rero abantu barahakunze gose naho mu ntango tuvuze gahaye bumva umengana ahantu mu gisanze Yego. ubwo abantu benshi bamaze kuhaza nta numwe atahaguze Yego. tuvuga ati rero ko bahaguze cyane bakaba ariko barahirukira ubu reka turonderemo ibloke nini utazobashoboye kugura inzu yiwe mugabo yifuza gushikira ahantu hameze gutya adacashikira ubwo rero turafise amazu menshi ngaha murabona ariko arahera mugabo turafise ni bloke nini turiko turubaka nayo nyene hajya inyuma maraza kuyibona Yego. izo birimwo amarojima 40 amasansere kagiramwo ama piscine publique kagiramwo izo isekirize gose binjira nyene inzi imenya n'abantu sivyo Yego. izo birimo kandi isoko hajya nyene izo birimwo ivyimba by'amanama amajim ahantu abantu bagira kuburyo umuntu aba ngaha nta kintu na kimwe azokenera hanze Uba ngaha nta kintu na kimwe cyose ugiye kurondera hanze kubera hariho n'umugwiza atunga ngaha imbere Yego. muraza kuhabona Yego. abonye tuje kwa kino kigo cyadana ishure nyene ry'abana ngaha Wow. ni ukuvuga twege umuntu afise umwana ngaha ya maternelle nta bisi akeneye nta ni moto nta ni iki kuko ngahaje nyene ni ryanze rya Yego ndahabona. Yego. rero bisigura ko ngaha mu gahaye ni heza cyane ariko kandi nk'uma project zoda gushika ndaza kubabwira nka zatenga ho haragutse cyane ni hegitari 7 n'incuro 7 kuri kino kibanza Bisigura ko ngaha turi mu kibanza kingana gute? aha dufise ikibanza kingana na hegitari imwe n'ibice bitatu hegitari imwe n'ibice bitatu voilà niko no bivuga rero urumva ni hatoye mu gihe nko mu itenga dufise hegitari 7 ni kuvuga ni hafi incuro 7 ngaha canke 6 rero hoho twateguye n'ibibuga twateguye amapisine manini cyane tuzofata Tanganyika tuyidugane tuyikure hariya ku musenyi tuzane mwitenga na mu patro adosubira kuza kubwira abana biwe canke ngo bayi bakase tuje hariya ngo kuri saga canke hariya ngo genda wiyaboneshe ngo kuri hotel naka muzuroga no oya mwitenga bazo byose bizabiri ngaho tuzofata Tanganyika tuyidugane pisine y'imetero nk'ijana hafi n'ibibuga by'inkino byose bizabirimo hanyuma mubona ko ibanza byose twateguye ku buryo hazoguma harimo nibaza guhera nko mwakuza nko muri 2024 mu mpera umuntu aje mu Burundi azobabereye kurara muri BMBC Homes kubera hariho ayo mabloke nabwiye harimo abantu ushobora kuza ukaguramwo appartement canke ukadurishikiramo uturiha sivyo canke ukazodura uriha abazoba baraguzemwo ayo appartement kirumvikana hanyuma kuri iki nyene no canke navugiye ikintu gidasanzwe kubera abantu bariko baragura amazu benshi batabanga aba diaspora hariho departement twatanguye muri 2021 yitwa BMBC Investment Management iyo rero ni departement igera amazu y'abakiriya bacu wewe uje ukayishikanga muri vacances hanyuma muri oblige gucufu yihaye wo mujyanga adafise nuzeye hariho departement yacu irimwe abajuriste irimwe abaki aba engineer iki gusinyisha contrat yo kwigumya no kuyimentena no kuyikotesha no kuyirira ibyangombwa kuburyo wowe inzu yawe tuguma tuyitwararika hanyuma nyimbi koteshwa igakotesha n'abantu babahinga bizi by'amategeko birinda kwikotesha ku bantu bayishira handanje hanyuma tuguma tuyikurikirana tugira utu entretien ukabiduhembera mugabo ukabashize mu bantu babishoboye iyo departement aya mazu yose kubera sayi wacu nka yose afite banyeneyo ni ukuvuga abanyeneyo atayibamo acayisigira ico gisata kiyibungabunga kiyikotesha n'ibindi byose neza cyane turacabandaye iri barabara turabona ko turi mu ibarabara rinini kabisa ibarabara ubona ko giyumviriwe ko nyene n'abahinga mu kubaka nka mwebwe nyene bankene kumenya kubera ki gushima iri barabara ry'imigenderanire tuvuga ko ari quartier yanyu mwashinze oya si igihugu mukindi si igihugu mukindi ariko aya marabara tuyaca kugira ngo urumva
Ona ari barajya leta inyuma Aha. niri ni rya leta batubwira ngo byose ni bya leta. Yego. Bona leta iriganza sivyo. Yego. Naho inyuma hariho irindi barabara. Ego. Rero mugabo aya manabara y'indani hajya hazoba hariho gate. Ego. Nukuvuga abantu bangaha mu by'ukuri nta muntu ataha bazohinjira. Ego. Uje kuramukanya uzohinjira. Ego. Canke mugabo ukuntu nko mugahaye hakoze nta muntu arengana azoba akeneye kwirwaca indani. Ego. Hazoba hari systeme yuko aya mara nayo kuje service impanga. Hanyuma kuvya amabarabara gayere. Ego. Jesi no kubwira ngo turashi ngo ni meza gose nko kuri kurayivuga. Yego. Twiyumvira ko mu minsi iza nkamwe leta udushigikira tukaronka imanza byagutse nkuko. Ego. Tushaka kuzo kubaka amabarabara ameze kujya kwiburaya afise abamakinga baca afise aho amaguru baca afise ngira ngo naho imodoka zica n'amajarde. Yego. Mugabo urumva ngako twaguza ibanza bituzimvye turashamara bameza nkaya mugabo si kuri dogre tuzogira ko hamwe leta izodushigikira Yego. ikaduha ibanza byagutse Yego. tukakamwe ari makarite myakiza. Cya bintu birakomeye. Yego. Nuko rero ndiko ndabona amazu ari paraduka. Izi etaje nimwatubwiye. Zingana gute mbega iki gikorwa mwihaye ikintu kingana gute kugira ngo mugisoze? Okay, urumva umugambi wewe uri murundi kandi nturi umwana wana usigaye uri pedaje nawe ukinyamakuru. Ego. Uravyumva rero urafite experience mu byo gutahura ibintu. Ego. Tuko dukora umugambi wa 20 miliyari. Turi societe privée. Dukorana ni banki mugabo banki donc tukorana kubera ifatiye ku bushobozi bwacu sivyo. Nukuvuga rero umva umugambi ni munini. Akora systeme ya financement ngaha. Nukuvuga rero sinova ngo biranyaruka nkuko umuntu abashaka. Oya kuko les projets ntizigenda uko umuntu ashaka. Yego. Rero rona iyo turiko turasinya amasezerano n'abakiriya, iyo turiko turarondera nk'amatara n'amazi azangaha, iyo turiko turarondera ibindi bintu bisaba muri za regidezo mu mabanki birafata kanya. Mugabo turavye ko uyu mugambi nko mu myaka twataye muri 2022 ko 2020 twaramesheje umugambi turitegura nko mu 2022 nko mu kwa kane twatanguye. Urumva turi mwaka wa kabiri turiko turubaka. Canke donc ibikorwa nyezera ni nk'imyaka ibiri. Ndavye rero tugeze uyu mwaka tukadupanga gushikiriza amazu yose. Uturi mu kwa gatatu nakubwira. Dupanga umwaka amazu yose yo ngaha na senkiri bana kubwira na ya masasere ko bizoba byashikije abantu. Ndumva rero ko mu myaka ibiri kubaka ibintu bya 20 miliyari societe privée nka BMBC kandi umva sivyo ibintu turakora tukadiko dukora izindi project zigwa mu miliyari majana nazikubwiye turaza ko haca. Yego. Twegeri tubona iri très raisonnable. Très raisonnable ko ivyo kwabwiye abakiriya bacu ivyo twabwiye igihugu ivyo twabwiye amesha makuru musi taguze no migambi byose biriko biraranguka. Etaje imwe umuryango wose uzofise inzu ifise ivyuma bingana gute mbega bipanze gute ubuno buraro umuryango ufise uburenganzira bwahangana gute mwizi etaje ashashane ko mbona hari ziriko zirahera urumva nkiyi iriko irahera. Yego. Nkuyu uye donke no mu diaspora aba muri Amerika. Ego. Uyavuze ati je nkeneye inzu nini. Ego. Bugira imwe zitatu ikagira saro na saramanje n'igikoni. Cuisine. Cuisine ya interne nyene. Moderne. Kirumvikana? Nzozibereka hanyuma ko tuko turaziheraheza ubu. Kirumvikana? Hanyuma hejuru hameze uko nyene. Harimo inzu ifise 3 chambres, saro, saramanje n'igikoni nyene ca kijambere n'amastoke. Hejuru nyene nuko nyene niko nazijya nyene zimeze zijya nyene mubona nuko nyene. Hanyuma mugabo nkiyi iyengira amadakoni zigenza zayo ziheze kaza kuzishikako. Nkiyi yagenewe umuryango umwe. Nukuvuga iyi si appartement. Iyi ni unifamiliale. Nukuvuga kuva hasi gushika hejuru umva gatatu ni umuryango umwe ifite ibyumba bitandatu. Nukuvuga hasi kimwe hejuru bitanu. Kirumvikana hanyuma ikagira saro saramanje ibikoni amabaruza impande zose. Umuntu wese mu cyumba cibazo afise ahantu asohokera akaza guteramira hanze. Ufite icyumba kirimwo ibyankenerwa ubwogero n'ibindi. Mugabo kandi ucugira n'uburenganzira kuri barco yawe uteramiramwo kuburyo ari nk'umunyeshure agireye etide muri barco atiri barajana kugora abandi kirumvikana. Hanyuma ngiyatada kubishika kibya ekipema mugabo kana bivuge ko ubu ndavyibutse. Ubu amazu yose kirumvikana. Ubu turayashiramwo ivyankenerwa. Burya ubu umuntu yinjira mu nzu irimo igitanda, irimo imatera, irimo irido, irimo intebe, irimo akabati, irimo ibintu byose amazu turayecipa. Azana impuzu gusa. Azana impuzu zonyene n'isabuni ayisangamo. Rero
twaciye tugura amateriye manini ndashaka kwereka akora izo ntebe ayo masaro ministre ndabona n'inyuma yawe hari bariko barasiga amarangi ku byo basudire aba n'abasudere turafise atelier de soudure nini ya cyane iriko irakora buno burari ibihumbi tiko turubaka ngaho Bujumbura ukumva kenze gitare nimba harimwe biroshe no kugwiza muri hectare twashizemwo uburari 100 imiryango 100 ni kuvuga muri kenze gitare dufise rero Bujumbura washaka kugwiza na kenze urabona ko dufise capacity yo gushiramwo 1500 logements kandi byose ture chantier ziri en cours hanyuma ngabo kandi inyuma y'ayo mashantier wongere ko ama projet dufise mu gihugu cyose hafi intara zose tuko twakorerayo dukorera y'abantu ba diaspora bakira abavyeyi babo canke ku migwa mikuru y'intara iyo bavuka canke abarundi bateye imbere bubaka iwabo cyane niko bigenda rero urumva kugira tubishobore kwari twubaka materiel de soudure manini ya cyane nk'abarana bakorera ngaha hari hose hari ibisata byabo atelier za aluminium bijya badasudira bijya bavisa tukaba tuzifitiye atelier ikora ayo masaro ministre turayifitiye aha hose biruzuye mwaza guca amazu murabe atelier zikora imiryango n'ibitanda n'ibiki byose turavyifitiye muravyifitiye bisigura ko aho uzokwimukira ngaha byose azobisangamo wow imbere kandi ngaha kubera ico kibazo cyuko dukeneye uburaro bwishi twarazanye n'abanyamahanga abanyamahanga baza kudufasha gukora hariho ubuhinga tudafise biraboneka ko mufise indoto zo gushika ku ndoto zanyu nkuko BGF yafasha kugira ngo mushike ku ndoto zanyu bagende kumenya gushika ku ndoto sikindi kwa coroshe kandi gukora n'amabanki rimwe na rimwe bisaba yo kugira ibintu nk'ibi bisaba ko binyaruka bisaba ko woroherezwa mbega ubwo BGF biborohereza mu service yayo kugira ngo ibi bintu bitwara ama miliyaridi ari cyo mukeneye mwifuza haba mu gihugu canke hanze ushaka kukironka vyoroshe okay je novuga ko umva jewe ndi manager w'isosiyete nini urabona ubujojera ama projet nk'ubu yari en cours urabona aterme 1500 logements fatiye kuri ibi ni hafi 300 miliyari nitwaheza mu myaka 3 myaka 4 canke 5 bivanye nk'ijya projet shasha rero urabona BGF rero ntiyokorana n'abantu bifuza ibyoroshe cyane kuko donc turi mu bikorwa by'ikigabo ibikorwa by'ijambo by'abantu bakuze bafise imitima de cœur dur nkuko kwiwanje rero mugabo mu bintu bijya byo kutuburagiza byiki baratworohereza no kuvuga ntibatuburagiza dukorana nk'abazinanye kuko BGF ni nka mufata ko ari gisata ci bank bazanye muri BMBC no kuvuga iyo muri BGF ukavuga ati nkeneye kubaka inzu bagatigana muri BMBC muvugana kubera ikivyo byagenze gutyo mu ntango tugitanga gukorana ntizari bimeze uko baratwize nk'imyaka 2 umwaka umwe n'inusu bararaba ivyo twavuganye ma contrat bona byose ni fye rero BGF sinovuga ngo batworeza ko turi bamwe n'abandi bifuza ko investinga na BGF barashaka kwizigira ko si babaye abantu fidèle babaye abantu de confiance kandi babossa bakora ni banki nziza nk'abakiriya bari kwatugirira amazu ikonte bayimukorera yibereye hanze yibereye muri Australia muri Amerika ambwira gusa ati BMBC jewe twamaze kumvikana rero mfasha nugura ikonte cyo mufasha ukuntu ugura ikonte muri iyo banki n'ukuntu n'ibindi bikurikira hanyuma ikindi kintu kidasanzwe BGF bavuga ko itworoherezamwo je sinzi handi kwantu bigenda mugabo kubera inguvu BMBC ifise n'igihagararo n'izina n'iki twebwe ngaha ntugura inzu muri BGF oya nubu wewe gayere wanagenda ubwire madame mu byumvikane neza nimwabyumvikana mukabona ngo nza kutugurira inzu wewe ucuza muri BMBC ngomba ngura inzu je simanza kubaza BGF ngo ngomba ngurisha inzu cyangwa genda muri BGF ngo gusinyeyo oya ncavuga ntisinya cambwira BGF ntihari umukiriya yatuguriye inzu rero duhamera twubaka inzu yiwe bica byoro ni kuvuga iki twebwe umuntu ashaka kugura inzu muri BMBC nko muri 3 masa 3 turakubaza ibibazo bijyanye ne banki kubaza ko bahabwa uburenganzira barabitwizera hanyuma tubyumvikanye ko tukabona byo turabyishe neza ntitwirirwa turakuburagiza ngo genda ngo uzugaruke ngo udani ibi turagize tukubaza birose ni direct ikireki ni kintu gihambaye abantu bashaka kwibaza iyo banki yitwa BGF sivyo iriko itugiriye confiance kubera iki niho nagomba gujira ntiwumva ko tukirigaho nyene iyo banki BGF mumaze imyaka hafi 3 iriko murakorana nibaza ko ari kubera kiriko bagirira confiance nk'iyi dukora ibintu twahamagariwe hari amanyanga batatubonamwe aho muri BGF iyo baje ngaha bakaraba nk'ibyo tuko turakora
spectacular urumva n'ibintu dukora ibintu donc ukuntu twandika sivyo je namvuga nti umuntu yize Yego. atazi kwandika ntaba yarize sivyo ibyo twandika mu mpapuro kwanza turazi kwandika bino bintu twari basiguriye mu nyandiko barabitahura umuntu atwara l'office yitwa Paeje Yego. yavuze ko hari abantu bize bamusabye amahera muri message muri SMS bamubwiye ngo nyagubanga umuyobozi wa Paeje ngo duhe ngo tutafise ama projet wana ko finance abajene bafise ama projet Yego. ngo duhe rero ngo muze muturondere ngo tuvugane ngo ukuntu ngo twabikora ngo duhakaze ngo arundi beshi yaratwede ati none vire mufise projet hambaye ngo hakaza arundi beshi ntuwarondera competence yo kuyandika kugira ibi present imbere ya Paeje Yego. tegere twarize turamenya twashoye kwandika no mugambi turabibasigurira baratwiga basanga nako turi gado turahagaze neza experience irakwiye nababwina ka 12 Yego. hanyuma habageze rero kuraba ko ivyo umuntu yandika nivyo yivuga ko ari vyo BGF rero aha baciye bavuga bati twarabonye ko byo mwavuze zose ari vyo Tiba abagabo bari seriye. Yego. Naha bagutumye tugenda utohoze ukuntu birabe Uriko biza neza BMBC ndabona yuko mufise n'ingendeshwa bantu b'Imana ngiyi iyi nayo akaba ari ingendeshwa BMBC. Okay. Gaël. Yego. C'est très important. Yego. Mugabo rero iyi modoka baza kuyibona Yego. abona barundi muragoye Yego. muzi yuko abantu baguma bishira heza Mujyana warishimye. imodoka ibaza ngo twayizanye Yego. kubera Gaël aje kuturamutsa Oya. iyi ni modoka y'akazi ikorera ngaha mu gahahe Yego. kuko twe dufise nyinshi gose dufise he n'imashini vyinshi donc ntitwari kubizana mugabo urakoze turazifise nkizi rero Yego. abashaka kutwizigira rero nibi byo bamara amakenga Yego. turafise n'ibikoresho byo gukora kano kazi Yego. kubera ko dukoze imyaka myinshi kandi turafise abakiriya benshi badukunda iyo badukoresheje tukunguka cyo tugura ibikoresho kugira societe yabo itere imbere nico gituma nakwese turafise ama atelier ku buryo nk'umukiriya yo baraduhaye nk'akazi mu myaka iheze tukamucereza kubera tutikorera intebe tutikorera ibitanda tutikorera ibi byose ibikoni bya kijambere ubu kubera ihene ibikoresho dufise n'amateri ndaza ko yagutemberezamo ngira ngo badufirima aza kuvyerekana Yego. abakiriya bacu bomenya ko dufise ingufu zo kwakorera ibintu byinshi nivyo kwitwarira hene imizigo rero bona turafise ibikoresho hene ibi byinshi ideplasa abakozi bacu biroshe ko dukora imigambi nk'iyo uye kuko natwe twariteguye murakoze Ni societe yiteguye kwa kundi ahandi. Yego. Twavuye mu barabara rya mbere rizuku turaza muri rindi gihugu tugeze muri rindi. Nari inyuma hari irindi. Jera ababwi hari irindi. Ikigwati gifise amabarabara ngahe? Okay, mu byukuri nabiri y'indani. Yego. Hamwe Makuru. na kwitane akizunguruka. Donc atatu turi nko mu kazinga. Yego. No kuvuga abantu baba ngaba bazosoka iyo bashaka canke iminjirire iyo bashaka. Nuko kizoba gifise portail zingahe? Portail zine. Gate zine. Gate zine kugira ku marabara yose bashoye kugira. Yego. Gurumva ntibobwira mu boss. Yego. Ngo aho basoke bare huyinjirira. Oya. Ni warabana hariya muri miriware. Twaragize ku buryo aho wasoke siho winjirira. Kugira nyene bigende neza. Nuko turacabandanye. Turabona ba etage n'ubu. Tukabona uburaro butandukanye umeze neza. Ni yose urabona ko musana bagomba bayirangiza. Ego kandi murabona ntituzubakisha ivu nico nari nkeneye kumenya. Hari vyondo babonye ko. Hari amazu agurishwa. Waja kuraba neza ugasanga ni vyondo cyangwa ugasanga inyuma y'igihe gito atangwa imigaga. Izi nzu zubatse ku buhinga bungana gute, ku nguvu zingana gute, uhereye kuri Etude du Sol gushika inzu ihere. Umuntu mu micizere kingana gute. Imbere yuko dutangura ikigo cya uhereye kuri Etude du Sol. Imbere yuko dutangura ikigo cya leta Obuha. Yego. Cyabanze kiratubwira kiradupimira kiratubwira ukuntu isi ikomeye. Yego. Abaengineer bacu bacha bifatirako mugira bake ano mazu. Yego. Hanyuma tumaze imyaka umva myinshi. Yego. Turafise experience kwiye. Yego. Numwanya wo gukora amakosa twarawuronse. Sinovuga ngo mbere yego sinovuga ngo tureberanda. Yego. Mugo myaka 12. Yego. Umwanya wo gukora amakosa twarawuronse. Mwarawuronse. Nukuvuga twarubatse n'inzu ubu dirashaje. Yego. Hamwe wona yira akavuga ati hajya nihenze ngaha. Yego. Rero ahati tuko turubaka zino nzu turanakosora n'amakosa twatwageze gukora kera. Yego. Kugira ngo abakiriya bacu baze babeho neza. Rero mu byukuri je novuga yuko nta muntu yatuguriye inzu kwanza mbere benshi mu kutugurira inzu babanje kudutohoza. Baramenya ati none inzu mubatse
muri 2015 zimeze gute, izo mwatse muri 2016 zimeze gute, 2018 zimeze gute. Yego. Bacavuga ati ndangira baguriye. Baro n'abaraba intahe z'abakiriya bacu bari ziri kuri YouTube zimaze imyaka myinshi ndwi ngahe. Yego. Bakavuga bati abantu bavuga ko ibintu bintu. Yego. Kandi ico gihe ntumbe ngo rego twarakora ibitangaza. Yego. Ntitwari bwagira inguvu nkizi. Ni mwari bwahurira na BGF. Oya nitwagwa na BGF. Nta materi twari dufise. Yego. Nta bureau d'études nini twari dufise. Yego. Nta ma societe atwunganira twari dufise. Yego. Umva BMC ni groupe. Yego. Dufise nk'abakozi hafi igihumbi. Donc rero abakozi bakora ma chantier, abakora muri transport, ona ko twari tugize na televiziyo kugira ngo tuze turabwira abantu ivy'ikirundi aba diaspora baryoherwe. Yego. Donc rero ico gihe nta buryo kuco dufise. Ubwo twarakora ibintu vyiza. Yego. Abijya ibintu mwumva amazu bubaka. Yego. Ugasanga amazu sire, amayimidite, ugasanga impome umuntu ziguma zituta amazi. Nka twega abazoba ngana bazobona. Kubera yuko dufite experience yo kubaka no mazu. Neza cyane. Ibindi bintu byinshi mu myaka nagwira ni experience iragoye. Yego. Nk'ubu rero twege hari amazu turabatubatse kera turi societe turi bashasha. Yego. Kandi atajyana kwari twarihenza akana. Yego. Tushiraho rero ubwo bumenyi tukakosora ihene ivyo bintu. Hanyuma abahinga bacu baguma bagira experience nini. Umu engineer amadina kitana akora muri bureau d'études n'abaciyumvira hinge yashika. Amadina ka 10 n'abaciyumvira hinge yashika. Hanyuma ikindi kintu novuga gayere ko twadonanye ngaha. Yego. Nikijanye na gestion. Yego. Nukuvuga bino bintu birafise abantu babikurikirana. Yego. Si David jewe. Yego. Jewe j'ai été promoteur. Yego. Ni jewe nigisha abafundi bose bo muri BMBC. Nimba ubu ntakibigisha cyane. Ni jewe nigishije abambere kuko bava mu makaminuza atavyo bazi. Nanje urumva narize ndamenya. Sivyo. Hanyuma rero naraforumye mugabo à l'étape bigezeko barigishanya. Turafise rero BMBC n'ugwego. Turafise inzego. Abakozi barigishanya, abafise abashefu. Kwa kujya nyene no muri ministere bahari canke mu mabanki canke kakujya muri banki yigenzi yacu BGF dukorana bahari natwe inyuma yanje bahari abandi bakora bino bintu kugira ngo bigende neza. Hanyuma ikindi kintu nakubwira urumva mu mazu nitwinjira nakubwiye gituma mu mazu urumva tuko turayakoropa amwe nkido zaraheze tuko twazikoropa mugabo haba hari utuntu mbona donc abakozi besho bariko baragira ibintu nitwojayo. Ndabona ngaha mugabo nako dufite ama stock. Wana ko dufite ama stock ni ya mazu mwabonye atarahera. Wambajije uti none iyi project zohera ryari? Twari suganije. Kuburyo nta nibikoresho dusigaye dukeneye byinshi. Ubu imizigo yose gutuma duheze no project turayifise ngaha nyene mu gahaye. Wow. Mwarabishikanye. Twarabishikanye. Kubera rero twege ibyo kubaka ari byo atari byo twigishwa. Urumva umwanya wo kubishirako wo kubikora ntuzoba munini. Ni kuvuga uti ko turaheza amazu ya nyuma yarasigaye ahandi hantu dusigaje ni nka aya hari atelier igomba yimuke. Kubera igihe ko turakora ngaha twari dukeneye base commande macanke ahantu nyene bakora imiryango bakorera amadisha n'ibindi ibintu bikorwe hafi kubera twe tuvyikorera. Ubu reko yatwahejeje tusha twimura bino ano materiye naho nyene hafise abahaguze hari amazu. Nashangwa nakuri iki kintu ngaha mu gahahe cyo kimwe no muri tenga no muri miruware no muri bino ya kabiri. Mu byukuri dusaba abantu biyandikisha bagura amazu tugitangura kubera yuko baratwizigiye barazi ko twi societe niho turi twege niho dihimire muri yaride ngucuvuga ngo wacagenda oya tumaze imyaka tuyaziza amahera ibi byakunze kubera abantu batuzeza amahera ntituje tugenda kirumvikana. Rero nka urumva barahaguze hari iatelier mugabo ntiturahubaka. I project yose namvuga ngo ntituraheza tunaturiya. Mugabo hose afise banyene iyi nzu ni umuntu iyi nzu nyene yari mu Budagi iyi nyene yari muri Australia yari muri Swede kirumvikana. Ni kuvuga izi nzu baraziguze n'igihe tutari bwatangure kuzubaka hakujya muri miruware muza kuhabona naho nyene baguze amazu tutanga kuzubaka project rende naho nyene yatanga umwaka weze yoyo. Mugabo urumva abantu hadufite confiance neza cyane kujya nyene twavuze ko banke BGF idufitiye confiance n'abakiriya kujya mbere n'igihugu gifitiye confiance. Donc kidushikira mu bintu nk'ibi tugakora imigambi nk'iyi ikagera ngaha n'abakiriya bacu badufitiye confiance cyane baraduha n'amahera kumaza ataratangura bagatanguranwa sivyo. Rero ni ikintu gisanzwe mu bindi bihugu ibintu nk'ibi bikorwa umuntu agurisha inzu yamaze
kuzitangura sivyo mugabo barazi ati ntimuri bashasha marabikoza hane no ngaha muzobikora wow hanyuma ngira mwabibonye message muza gutanga mu binyamakuru byanyu umugambi ni mwiza jewe nakuze n'umufundi ndi umumenuziye nivyo nize kw'ishure niga no kubaka nize kubaka hanyuma niga no kubaza yego donc ico gitabo mbona kwagiza na material bikora ndashiramwo mekonesage yego jewe sinigeze mbona mu Burundi hakuga ibintu nk'ibi igihugu cyo dushigikira tugakora n'ibindi wow ariko turashimira ibanke dukorana aba diaspora cyane gose urumva ngaho usanga harimo nk'umuntu muri za rogema nk'ijana usanga zitana ari z'abantu baba mu Burundi mugabo benshi 100% babarabi ababa muri igihugu bitandukanye hari abantu baba hanze ugasanga guma avuga ati bega je nzokubaka inzu gute icyarimwe no yakura ayo mahera ugasanga biramugora ingene yokorana ni banki mwewe BMBC muti dukoranye na BGF turashobora gufasha mu diaspora kugira ngo urumva mu masaha 3 dutangura umugambi wo kumwubakira inzu urumva umuntu aba hanze icyo ngomba kumenya nike kintu kibaye cyizere cyuko mu diaspora na hari mu diaspora ashoye kuriha neza iyo banki bikagenda neza namwebwe bikagenda neza okay ku kintu kiduha ishizere bakize yego no kuvuga tumaze imyaka 12 tuyaganaho yego aba diaspora buryo mu Burundi naho mu diaspora ntigahera mundi naho mu diaspora ntigahera twatuntu ko gukwepa amasije ya vrai atugumana yego mugabo rero kubera tumaze imyaka 12 dukorana nabo yego nico gituma banki yavuze ati BMBC mwebwe mumaze imyaka 12 muyaga twebwe uwo muzoshima kwagura inzu muri BMBC tuzaka tumwemereye kumwe intuze yavuga ngo ico muze ariko ngo kwisi kizo bakire kuriyo ikiri kwimika niko mwe musigura ego twebwe Gatolika ega Gatolika ego urumva ni kuvuga rero natwe BGF yavuze ati BMBC ikintu umukiriya mwege muzokwemera ko ashoboye azoba ashoboye kubera bazi ko dufise ukuntu tubarezona neza cyane cerekana ko turi foro nk'ubu nta mukiriya rimwe twagirana ingorane imagine none ko le banki bagirana ingorane n'abakiriya babo hakaba ama defiance mu kuriya n'ibindi twe kubera iki BGF arishinze ino projet akaba atamukiriya nimwe turagirana ibibazo kubera turazi ukuntu tuyaga nabo baratuzi mba niho duhera turafundi bari confirmer nibikunda hanyuma ikindi naco kiri très important nuko ubu uye avec izi projet za BMBC Homes tuko turakora mu Burundi ubu uye nta muntu yovuga ngo je ngo nzafasanga ariko nkorera muri parcelle ngo naguze parcelle ngidakwije impapuro ngo nzava ngura parcelle ngo hanyuma nkwiye kuyubaka ngo nze mbona umubanyi ngo aje ngo gushingamo inkingi oya kubera twege BMBC rafise experience hanyuma nk'aya matongo tuyafitiye amatitre atwanditse ko nka BMBC nayo tuzakubereka yose nukuvuga umukiriya baziti icuko nzoha basanga nagiye muri projet dakingiwe nikirimo icuko societe yoba itabishoboye nikirimo kuko tumaze imyaka 12 tubishobora neza cyane hanyuma ubu noshaka kwereka amateriye akora bya nakubwiye kugira ngo ushobore kuvyibonera hanyuma mubone aho duhingurira ivyo dukoresha neza cyane yego urakoze nuko rero babona turi mu mbaho tugeze aye turi muri mu ruganda rukora imiryango rukora za ntebe n'ibindi mugabo si iki gipande cyo najya hefa hariho ikindi gice cyabyo bajya bakora amasaro ministre amasofa n'ibindi bijanye bajya baganda mwavuganye bari kumwe n'abarundi bacu bari kwarakorana rero ngaha niho dukorera imiryango yose ikora muri BMBC Homes haba igitega haba mu Rumonge haba mu Cibitoke haba mu Kayanza imiryango iva ngaha nibo bakora ibyo twugarisha ano mazu yose nibo bakora ama cuisine ama kitchen turakora yama marble yose iyo marble voilà turafite na atelier ya marble ngirango barada kubacanaho babereka aho tuzikatira kugira ngo dukore ibikoni bya kijambere ajya amabuye batekerako hanyuma rero urumva hadusaba machine menshi kandi akora ana machine manini aya yego mugo turafite na machine mato bakoresha nyene abamenuiziye kugira bashobore gukora hanyuma izi zose zirakora zirakomeye zijya zose aba naho n'abafundi bakora ngaha nk'iyo n'imiryango yamaze guhera nk'iyi nk'iyi n'imiryango dusigaje gusa kugira ama controle nk'aba baramazu yaheze iyi yose izoja mu mazu muri kumurubaka oya rumva aye niko tutagizwiza ngaha imiryango tukora ngaha niyo kwira ngaha mugabo bakora icyo tujana ku mazu
Wow. baja kugara nk'ire baca bagira ama controle bace baheza hanyuma urumva turafite ibikoresho rero Yego. iyi atelier iri equipe gose ku buryo dukora ibintu byinshi dushaka hajya hose ndaza kubereka izindi mashini zikora ibintu nk'ibi hanyuma iyi ni administration Yego. donc ngaha hakorera abajije amastoke Yego. abajejwe abakozi ko dufite abakozi b'amajana menshi wabonye aho gira ngaha Yego. n'abakora ngaha muri atelier nyene urabona si bakeyi Yego. rero abacakorera ngaha niho kandi hacabikwa n'ibikoresho binaka n'andi mashini atuma dukora hanyuma kuvyereke nk'iyi atelier kubera dufise atelier tukaba dufise n'ubushobozi nk'uje tugira imbaho zizokubaka no mazu nawe umwakuza nk'ubu imbaho zizokubaka amazu yo mwaka burya turiko tuzigura ubu ahaje inyuma ngiyaza kameramene kuvyerekana Yego. aho inyuma hariho imbaho usanga zihamaze hafi umwaka Yego. zaguye n'ifira kugira ngo ibintu dukora muri zino imiryango dukoresha ibifise inguvu uravye na EPC urabona kuntu bya bingana Yego. ibifise inguvu ziberanye nane mazu ya kijambere tiko turubaka hanyuma ikindi kintu novuga nukuntu abafundi ngaha bahamenye donc bakora Yego. abakozi bakora ngaha baba abakozi ba permanent Yego. bafise ama contrat aramba Yego. urumva rero turi muhira turi bamwe nitwababwiye ngo mukore umuryango ngo gaha iheze muce mutaha Yego. nabakozi bakora ngaha cyo kimwe najya bakora muri administration sinzi ko dushaka kuza kuronka kaya ko gucayo Yego. uza gusanga ari abakozi bakora bazi ko bari muri company kujya nyene kwiburaya company yangaje abakozi bakora batekanye sivyo hanyuma ucamba bakora bituma n'ibikorwa dukorera abakiriya biguma bifise inguvu hanyuma abakozi kwera rabo ngaha rero dufate ko tugukoreye umuryango Yego. dufate nk'uyu muryango tukawugukorera Yego. hanyuma tujide kunzu kagira ikibazo kuko urumva ibikorwa by'umuntu birashaka ikibazo nyene Yego. twebwe telefona gutya gusa ati BMBC hari umuryango wagize ikibazo kubera abakozi bawurepara ari bari barawukoze kandi arabi wacu Yego. urumva je sindabwiyangoza hirya yejo kandi abakozi babikora babikoze badasiba gutonda umbwiye ati itara ryagenze nabi kwa dufise abakozi benshi bakora ije matara basanzwe bakora muri BMBC ivyo ndazi ico niko ndavuga hariho igihe umuntu ngaha mu Burundi ukeneye inzu yawe ko bayigira maintenance yagize ikibazo utelefona n'umufundi imisi 2 kwamubura Yego. canke imisi 3 Yego. canke umuengineer agakupika gose kwera iki yabuze umufundi aza kubikora mugabo twege abafundi bagira ama maintenance ku bakiriya bacu naba bafundi nyene babikoze baba barabikoze Wow. amatara amazi amaklimatizere ibintu byose nibo barabikoze Neza cyane. urumva biraryoshe urakoze tuvuye mu gahahe ubu naho tukaba tugeze ahandi neza na neza turi mu Itenga mbega mu Itenga BMBC ifadikanije ni banki dushikana ku ndoto BGF bariko harangurira iki turacari kumwe na Engineer David Ntamakurira nuko aha rero tukaba tugeze mu Itenga na muri ko harangurira iki muri kumwe na BGF ga Engineer okay iyi projet rero ni nini iyi ni nini n'amazu twatanguriye ko no kwitayo kugira ngo abakozi bacu barankaho baba abakozi banyu mu bisanzwe kubera urabona projet ni hegitari ndwi buraro nk'amajana nkane gutyo yego rero ibikorwa byo kubaka amakanivo n'aya mazu biraremvye turindiriye amatara baje kuyaduha bo muri Egidezo tubashimire cyane yego cyane yego baje kuduha amatara baye bacakoresha yego kugira nabo babanye nkujya n'umukiriya wacu amaze kwinjira yego muri ryanzu n'inzu yanjye nabonye hariho n'imiduga ibiri hariho na okay ujya n'umu diaspora avuye muri Canada yego baje kuharuhukira nyene ni haba yego hanyuma ubu rero tugomba tanga umugambi wo kubaka rero nyezina abakiriya baguze amazu ngaha yego barahamara ari hanini cyane ni hegitari ndwi voilà kubera yuko twari twindiye amatara byo kugira amenagement twaraje ngabanya amakanivo yego manini ya cyane akomeye atibomora yego hanyuma narabonye mwubatse n'ikiraro ciza cyane yego hari biraro twubakiye abene gihugu ngaha aye kugira ngo nabo baze bararengana yego urumva turi societe nini rero aho tuje abantu baba barose imigisha tubaka ibiraro tukasubira nk'amabana kugira ngo kamere neza muzo hubaka iki aha muri hegitari ndwi aha urumva harimwo amazu yigenga nko kuri standing atari ama etage yego amazu y'ama etage yigenga amazu y'amabloke amazu y'amapartement donc biza bivangatiranye yego ngira amaza tutashaka kuza kubibaha ku masanamu yego muze kubibona rero urumva ro projet yaratanguye n'ama atelier ajya ngabonye mu gahahe yego aca yimukira ngaha ko ikiba base nshasha ubu yego donc mu misi izani mwaza muzosanga hari ama atelier manini ya cyane
manini gose y'ibintu bya ekipema y'imiryango y'amasudire ibintu byose kugira ngo wanagahaye buni hari base rero cyo mu itenga rero hanyuma naho ndabwiye ko tutafise kumbure donc nk'amazi byatugiye kuyaronka n'amatara yego so kuvuga ko atari mu muji yego donc mukamamara ngira ashoboye kuraba nkaha arabona ikibani ngene kimwe bajya n'ababanyi bafite amatara bahagira amazi mugabo twege ngaha cyari kibanza kinini yego iki ni kibanza kinini iya no kuvuga Regide zavuze ati mege ntimukeneye agakonteri kamwe okay mege mukeneye extension rero twa turi muri ivyo rero byaraheze yego ubu rero abantu tuzokubakira dafite amatara n'amazi nk'abandi babanyi nivyo kwa turi mu minsi heze nuvuga abamaze kugura amazu ngaha tumatonge kuyubaka yiyongera kuri aya twatubatse yego donc naba umva hariho nkujya mukiriya haba cyo tumarira ya mazu hanyuma abifuza kuhagura naho urumva si birebire yego gihe twatangura mu gahahe abantu habaye ngo nzozejo bana basanze haraheze naho urumva nyene ngaha ni heza cyane aha kene kibanza ndimo ni ciza cyane ndababwira ko ari hafi yahazoca RN1 très bien yego urakoze cyane bagomba bijya bariko aradevyara igitega ikimanda ya kino kibanza yego hanyuma mwarumvise yuko n'umushikiranganje yamye kuraba bino kugira ngo ababanyi nabo nyene bahagira ibisagara ayo matongo nyene y'ababanyi bose kirumvikana hanyuma murabona ko aho oya haba abakozi bita amenga abo muri BRB ngaho yego donc abakozi baba inkuru y'igihugu yego beshi ni baba muri iryo tongo yego iri tongo dukoreramwo ryari risangi ryari rimwe nahajya bajya ababanyi babo yego rero urumva ndabibukije abataraza turashimiye baje harimo nk'abajya binjiye yego bahaba bavuye muri Canada ngira barabonye ntahe zabo misi heze yego mugabo abandi batuguriye twamenye ko by'amatara n'amazi donc tuzana babikemuye yego tumatangiye kubaka hanyuma rero ntagire uteba kugura naho ni kwa kundi ni kutaka kuri WhatsApp nifuza kugura inzu mu itenga ngaha mu itenga hatandukanye n'ahandi kubera ahandi hose ugura etage yego mugabo ngaha mu itenga urumva canke apartment ngaha hariho n'ubushobozi tutafite nk'inzu nka 10 abantu bagiye baragura zitara ama etage hanyuma tugashira nk'ama etage kuri tandiki zitandukanye kubera ari hanini hanyuma ngaha hazoba hariho ibintu bidasanzwe hazoba hariho ibintu bijanye n'amapisine manini kuburyo uzosanga hamwe nabwo tuzofata Tanganyika tukayikora hariya mukaca twizana ngaha mu itenga hanyuma hazoba hariho amasare manini y'amasinema hariya hirya kwashikiye amasoko manini hazoba hari ibintu bijanye dufate aho bashobora kwivuriza voilà habiza bihari tuhashe n'ibibuga rero byo gukinango za basket za volley ngaha bigenze neza ari byo tuko turakora tushaka guhashiramo akaminitere ka football rero urumva ahantu afisa akabijya hanyuma rero video twakoranye n'umubanyi abanga yambwiye ati natembere Bujumbura nzima amukiyaye ati kano kayaga kari mu itenga jewe numvise ati nagize itamo giza urumva urumva ko hahema cyo kimwe na hariya muri donc muri centre ville na no kuza kugira vacances uri mu diaspora canke ukagira retraite kandi ahantu mu muji kuko ikinda gisurinye igiye kwaza kubaka ngaha murabona hariya hose yari yabetse hajya murabona hariya hose ino tongo ryacu ikikijwe donc ababanyi bose barubatse amazu igiye kwaza ngaha hari abantu biyumvira ngo ko tuzi tongo rinini mwitenga ngo ngira ngo ni mu Gisanze oya natari bubaka igihe twaza ngaha abanyi bose baciye bubaka kubera abonye hano bahita ngo ni ma diaspora baciye babona ma diaspora baje kuhagura n'abaca barahagura rero nakanya kuko umuntu yifuza kwebesa mu Burundi uburaro iki kinakiriya dukontakta baciye ku buhinga bwacu turashaka kuvugana hanyuma bakazamo cyuma ntakiri sinzi ko nashaka ibindi nabivuze uko nabivuze ngene nazo bameze bazo gushiramo amasanamu kugira ngo muvyibonera ingene hano hantu azo bari ahantu hakarorero ahantu herekana iki ubwiza bw'u Burundi kiratomoye hanyuma urumva asikare kumabwira aho baba contact okay hari abahazi batari batahazi nabo guca kuri Facebook canke kuri website yacu yitwa bmbc.bi canke ugaca kuri YouTube ukaraba ama video yabo nizi ntahe z'abakira ndiko ndavuga mukazisomera kandi intahe zo kuva mu myaka nkandwi heze 8 hanyuma canke ukatwandikira kuri WhatsApp nkabiyandikisha kugura amazu kenshi bandika kuri WhatsApp amajana 257 hanyuma
79 amajana 5 amajana 227 hanyuma gacu tubwira uti je ngomba kugura inzu mwitenga ngomba kugura inzu muri Miruware ya kabiri kirumvikana ntimuze murindire ngo hahere kujya ko mugahaye haheze canke muri Miruware ya mbere kandi mubona yuko hariho ibibanza hanyuma ikindi kintu bamenya nka twararavye ibintu byinshi nitongo kurigura twaravye tino n'abakiriya bacu baba bazotwagwa n'imyuzure ntizobatwara bazoronka akayaga kitatomoye aha hantu haratekanye urumva imigambi nk'iko shaka kwikora n'ahandi hose mugabo ushaka kuzana nk'umu diaspora aje muri vacances abakeneye ahantu muri residential ahantu hatekanye hanyuma ikindi cyuko standing nayo iba ari imwe ni byiza cyane tuko tubakira abantu kuri level imeze neza no kuvuga nta muntu azovuga ngo nkujya ngo n'umutunzi kurusha abandi bana nko mugahahe cyangwa Miruware hari tubafatisha tuja urabona ko abantu bazafisa amazu kwanza asa nta muntu azovuga ngo aratunze ngo ujya muntu nguzo mutegere ngo akesa koshe nabidakunda kuba mugabo hari gihe bishikuma akabati ko n'umushefu je nyene bizogenda gute ngaha aya abantu bazo bari muri level nziza cyane bisha tubikora ni wagaruka mu mezi nka ntane uzosanga inyubako ya hotel zo biri ngaha amasare y'amanama y'ama piscine tuyarembeje neza cyane uzosanga kandi izindi nyubako y'ama etage ngaha twatanguye kirumvikana rero uzosanga kandi ya materiel manini ya gose ni nk'inganda kuma dukora nk'abakozi hafi nk'ijana hajya uzosanga ya materiel akora ivy'imbaho akora imiryango akora ivy'amasofa akora ivy'amasudire akora amarangi y'amazine byose muzosanga vyimukiye ngaha kugira ngo mushobore donc ibe base nshasha neza cyane twagize ahantu base rero twashize commandement urumva hacatera imbere ibikorwa bica biboneka murakoze mugire ibihe vyiza nuko tuvuye ngaha mwitenga dukurikirahe tugiye muri Miruware mbega ne hoho BMBC na BGF bari kwarangurira iki kumana natwe kwa kuri handi kumana Engineer David na makuriro uravuze ikintu gikomeye ndaguciriyemo uvuze ati BMBC na BGF cyane ikintu gikomeye wana nkiri tongo niri nini mugabo urumva nk'ubu kubona banke BGF yaremeye ko ino projet yishigikira nuko impapuro zose zirigenga kujya ko mugahaye kujya ko muri Miruware yabonye ko zikwiye kirumvikana ko zikwiye atashikaneri zirimo ukuvuga abantu bagura n'amatongo kujya nayivuze bagura amazu ngaha ifoke bamenya yuko nta kibazo cha administration canke cha de propriété bakirimo n'amatongo akingiwe akwije impapuro mu bibanza leta yemera ko twubaka nk'amazu neza cyane kirumvikana ibintu bidasanzwe cyane hanyuma kindi no chance nyara nyene nk'ikibanza leta nyene yaremeye ko twubaka nk'amazu si kibanza cagenewe kumbure bworoze n'ibintu ni kibanza cagenewe nk'amazu kandi banke irabibona ishivuga ati naje tuzoshikana muri shikigo kubera yuko ni projet ikuje amategeko ndayigiyemo urumva rero nico ikintu kiri important nk'abembesa mu Burundi bari hanze canka bari ngaha nta gufata amahera ngo ibintu yajanyemo nukozana migambi nk'iyi ubona yuko atakibazo c'impapuro cikuzogira nuko murakoze kwa mwatugendeye nuko mwitenga nababwiye nti turacari mwitenga ariko tuve mwitenga tugiye muri quartier Miruware kwa kundi ahandi ndacari kubona Engineer David Ntamakuriro mukanya turabwira ibikurikira nuko gumana natwe merci beaucoup Gaël ndakubwira ko tuvuye neza na neza mwitenga tuza tugeze muri Miruware na cyane aho ndakubwira ko BMBC iri kurakora iri kurubaka uburaro ifatikanije ni banki ituma dushika ku ndoto zacu nasi yindi narakubwira BGF turacari kubona Engineer David Ntamakuriro nuko aha naho ngo turi muri Miruware hari iki naho navuze ngo n'uburaro hangana gute bega inzu zarafashwe ntizafashwe tuyagira aha hari amazu manini agera kuri 15 ashaka kuva mu buraro 30 kubera ko atkoze inzu imwe kugira ngo ibamwe amazi abiri nyeneyo arashobora kuyibamo wenyene canka akaba mu gice ikindi hagipangisha kubera nabwiye ko ahantu twagiye turaca hose aya mazu menshi n'aba diaspora rero baba bakeneye bati ni nasaza nimba nkiri muto uruzu rwose rw'ivyumba 6 canke 5 toshara bikashaje nyene nzobishobora cyari panga kuburyo rero ashobora kwigumira munsi cyangwa aja hejuru ahandi akamucira amahera uraje ukuntu hajya ama escalier abakoze irumvikana rero turashaka kwitegamwe ngaha uburaro hagati ya 20 na 30 ni muri R 80 ni nkaho umuntu umwe wese aba mu turu dutoye hanyuma
banaje gatoyi Yego. urumva harira haye aya n'amazu ateye imbere cyane yego kubera urumva aragutse gose hanyuma usanga n'amaparcelle ari manini uravye ukuntu bisanga bigenda ngaha hanyuma izi nzu zose zarafashwe nta nzu turiko turagurishamwo nawe nta mukiriya ndagutumyemwo w'iyi projet caraheze aha nta mukiriya ndagutumyemwo ni kuvuga yuko kubera iki twahaje kubera mu gahahe twabonye yuko abantu bahakunze cyane yego none mu gahahe bahahejeje mwitengana nakwetse ko turiko turonka amatara ubu yego kubera twakwetse ko kubera dukeneye amatara menshi Regide yari yasabye ko twogira kiya cuma kitagute transformateur yacu kugira ntitugora ababanyi kuko mva igisagara mu kindi sivyo rero uye rero namitenga rero ntibyakunda ko abantu baca tuhanyarutsa kubera ikibazo c'amatara n'amazi kirumvikana wonye ko tuvuye wabonye ko twamaze kubishikana yego rero mugabo yumva iciza mwitenga naho wonye ko hari abantu babasanzwe babayo bamaze kubayo rero aha tudanye no projet abantu baciye bayigura ikiri ku mapla nakujyana ikiri ku mpapuro bure tuko tubaka amazu ayo safise banyeneyo yego iyi ni umunyamerika haraguze cyane muri amazu 15 manini yego haraguze cyane abantu muri Australia yego mugihe nko mu gahahe benshi usanga ari muri Amerika mugabo ngaha abantu muri Australia barakunze kino kibanza kubera bigenda gute n'umuntu nkagura agacabwira umubanyi wiwe hariya abonye mukoranye neza ati naguze bacusanga rero bagiye baraza bagasha bazigura nivyo rero aha rero umva rero tuko turakora mu nzu ku by'abakozi naho urumva mu nzu 30 imwe nayo yakora kwa foni 200 bambe 15 urumva ko dushaka kwitega abakozi mu bihe byiza canke mu wayene amajana 3 ngaha yego mu gahahe urumva ni beshe cyane wabyiboneye yego mwitenga naho tumaze kudemara aho azokora ibihumbi byinshi cyane nuko tuvuye hari imbere tugeze ngaha turabona ko hari inzu ngaha ziriko zirasiga yego izindi nazo tubona zitaraheza mbega tuvuge ko ari inzu mugomba mushikirize kubera iki mwashimye gusigiza imbere y'izindi oya sugushikiriza urumva inzu yanyarutse kubakwa yego bashaka bayibandanya yego rero nukuvuga inkizi zatangiye kubakwa bwa mbere yego rero ziriko ziraduzwa nyene ngo zihere yego voilà izindi cyo zikurikirana kugira ngo n'abafundi izimwe zihere tuze turabimura tubajana handi kubera donc urumva ziherera rimwe rega hanyuma kandi hari kintu gihambaye yego engagement y'abakiriya nk'abagiye baragira yego urumva ari umuntu akavuga ati jewe ndasinye contrat mugabo muca munyubakira inzu kuri iyi parcelle iyi ni urumva rero aje ari wa mbere waje usanga n'inzu y'icitangurwa nyene yego kwa twabwiye ko aya mazu mu byukuri yose tuyubaka afise banyeneyo yego rero umuntu aguze inzu bwa mbere waje usanga ari baciye batanga kubakira inzu yego rero nico icabitumye idere kwa tuzimarire hanyuma twifuza ko mu mpera z'uno mwaka turi mu kwa gatatu yego mu mpera z'uno mwaka ro projet nayo nyene iye yoba iriko iraherahera canke yaraheze mugabo nk'izi zozo mu kumunani bazibamwo izi rero kubera zirateye imbere cyane amaparafo ari murabona biravye nkajya tumaze gushiramo parafo yego twarashize amazi yego rero urumva izi ntamvu yo tuma zishika muci bambe nko mu kumunani tarahera yego cyo kimwe na ziriya nizo biri ku rugero rumwe mugabo dushaka ko umwaka uhera kuko urumva hari kibazo cyo gutunganya amabarabara samazi yonyene yego dukubaka tugatunganya amabarabara hakaba nyene kujya twategeye kubicapa ntabwo twabonye hariya mu gahahe yego cyane kujya ko mu gahahe rero urumva amakanivo niwaza ngaha mu mezi nk'abiri udusanga nka hari amakanivo aca ngaha kugira ngo aba bantu bashe kuronka ivyo bakeneye rero urumva nico gituma ibikorwa bigenda neza mu bisanzwe uravye kuntu imigambi minini igenda uyu mugambi uyu nakubwiye uri ku miliyari 10 yego z'amafaranga y'amarundi rero uca wumva ko atari igikorwa gitoyi gisaba inguvu nyinshi hariho n'ivyo tuzokora ngahamwe mutabona habijana byo by'amasekirite kamera amatelefone ibijanye n'amagaze kujya nabivuze ibijanye internet donc ivyo ni ibintu tuzokora hanyuma ikindi kintu gituma amazu dushaka yafatira umwanya ni kubera ubundi dutanga amazu akiri en chantier beshi nk'ubu twege kuva dukoreye ijya izine ikore by'amakipema yego amasaro byangombwa amasaro amanje n'ibindi beshi nk'abakiriya bose baramaze gukora amavena amasiprema yuko tuzobashiramo ibyangombwa babaha modele gusa yego okay ama modele dutegera hajya mu ruganda
tukadibrika sivyo urumva nk'ubu rero bisigura iki twe tuzokubaka n'amazu nko gushika mu kwindwi mu kumunani mugabo hariho etape izocikurikira yo kuyapangamwo ivyangombwa ko yadekora ko tafite ubushobozi bw'ivyo bintu ubu tuje tuyadekora kugira ngo tuyashe nk'ivyangombwa hanyuma rero ivyo bintu byose ubu bituma iki BMBC ntitukivuga ngo turayimaze ko yatwisize akarangi tushyize kwikiyo eske dekoro irimo kuko aho niho tugeze dekoro irimwo ikinigi kirimwo isatso ririmwo igikoni kirimo kimeze neza rero urumva nivyo mwo kwitega ngaha turi mu gihe mukuri gwe bavuga ati umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronke ico ubika bankeneye kumenya ingenieur BMBC kwa ya maprojet yose muko muratwereka ihereza abakozi akazi ihemba ku kwezi bangana gute mbega bose bahemberwa muri BGF nimba batahemberwa muri BGF aburiki okay toge nkare ona nabwiye ko dusama 15 manini yego ari imwe irimo zibiri yego rero umva imwe naho ushaka abakozi 200 mubare sinabaje neza uno musi namenya makuru nyene y'igaro cuno musi yego mugabo dufashe kwinzu yemwe mwese ko kazi 200 urumva n'abakozi amajana 3 yego aha ni ngaha gusa muri Miruware aha ni ngaha muri Miruware yego munuze ya mu gahahe yego wabonye ko hari abakozi dufate nka n'amazijana yego urumva hajya ho usanga hari abakozi amajana 7 oturu yabo nyene yo anka normal tumaze gushaka ku gihumbi hanyuma ucushira ko nk'abari za Rugombo ushireka bari mu Rumonge hariya za Kizuka ushireko abari muri Miruware 2 kuko hajya naho tuko twaca amabarabara abari mu Cibitoki abari mu Cibitoki ushireka bari muri amashanti ya za Gitega za Kabondo za umba za Gaseke wihose za Kanyosha tubisakozi benshi sivyo ugereranije ni nkabanga okay mugabo bararenga igihumbi niho turi igihumbi n'amajana 2 gutyo bana hari gihe bamanuka kubera twege hari gihe nk'ama financement hari gihe tumara nk'indwi zibiri abakozi ari bake ibikoresho bigabanutse yego mugabo anka normal bana barenga igihumbi kandi sinshizemwo donc tafise na fournisseur haro na fournisseur bacu bangaje abakozi kugira bakore bashaka kudufurisa ibyo dukeneye yego no kuvuga usanga ari shene nini rero igihugu cyongera ibintu byinshi kandi rumana nakubwiye ko ni intango kuko nko mu mwaka uza bazokwikuba hafi nk'incuro nka 10 uravye ya magita 15 nakubwiye turakoreramo cyo ni cyambere hanyuma uravye zatenge ukuntu zingana Miruware ukuntu zingana hanyuma ikindi kintu novuga wavuze icukuntu bahembwa abakozi batari bake muri BMBC bafise amakontra kandi aramba kubera tubadinaka 10 n'itiko turakora niho durakoresha umukozi w'umutamporere turahise amakontra turahira za INSS uzosanga miliyoni yacu utanga ku kwezi yego kugira tubategereze kazoza mu mahasirance bavuza hari intuze ibyangombwa donc amahera menshi iby'amakori sohigana nabikubwira muraze zino nguvu sivyo ucuraba leta ahantu ishira amahera yacu ko hamaze gukima sivyo ikori amatagisi n'ibindi sino umugambi umeze neza abakozi ngabonye ko ari ku TV hanyuma mu minsi zambere tuzokongereza inguvu kugira ngo nyene projet ihere kugira ngo projet ihere tugomba tuve ngaha tugomba tuje yewe naho okay twagiye turavuga ikintu kimwe cyuko dukorera n'abantu matongo yabo yego turafise projet n'imvura itagwa turafise projet hajya hirya muri Nshasha yego twise BMBC ho mu Miruware 2 kuko Miruware 1 yego abakozi muri BMBC bayita diaspora city yego kubera tugwisha kwa diaspora benshi rero imbere ko dushika kuri iyo projet ngomba ndabereke inzu imwe ngaha muri Miruware nyene yego twubakiye umukiriya yego tuko tuyisubiramo yaraje asanga inzu bamubake nziza tuza kwisubiramo rero kugira ngo tuye tournire nziza tuyishyire ibikoni tuje nk'ama piscine azodarogamo n'ibindi rengeye kubereka iyo nzu hanyuma ndabamenyesha yuko kugira ngo kubera niyo yonyene itari mu bigwati rumwe sinaberetse sino turafise amazu ngaha ibujumbura menshi mu mpangu z'abantu ngaha turaza kubereka yego cyane hanyuma muze kuyiraba hanyuma nitukaronka umwanya turabereka twoja kwindi chantier yo mu rupangu rw'umuntu yego hanyuma tubereka muri diaspora city le nouveau projet yego nuko ndababwira ko tuvuye ngaha turacari muri Miruware nyene ariko tugiye kunzu y'umu diaspora yavuze ati bayinyubakiye uko ntashaka uko tutumvikanye reka nizere BMBC be bimeze gute mukaca bibona kumana natwe nuko rero tukaba tugeze muri yanzu y'umuntu yabituye aravuga ati muyihinyanyure biva ingene yakozwe
babona ibintu bimeze neza ninzi ifise na piscine bwana engineer yego cyane urabona yego iyi nzu yari yaraheze yego ubwo biboneka ko nyene yari mu diaspora yaje kuyiraba asanga ntihuye n'ivyo yifuza yego acavuga ati reka niture BMBC iyi nkosorere yoba nawe yaciye yitura BGF. Okay, ega nuinda kwitwa BGF. Utwiti ba witwa BGF. Ego. Donc ntucakure. Ego. Uje ku biro uba washyize muri BGF. Ego. Ugiye muri BGF wacakurika muri BMBC. Muri BMBC. Ego. Urumva turi uku. Rero nibaza ko ni muri iyo sanse rero. Hanyuma caraza ati nimusubiriremwo inonzu kugira ngo shobore kwibamwo numva ntekanye sivyo. Hanyuma rero twarakoze ibintu byinshi guhindura amagarde ferona nka aye yego ntawe hamwe aho nagucanye yego yavuze ati nipfuza garde fu zibiyo yego kandi mwarazimuha urumva garde koro zibiyo rona nkaha ibi nibiyo yego kirumvikana kandi bimeze neza rona bijya aye biwasanze nkaza zo dusudira biri bisudira yego ibi byuma by'ubundi bwoko yego bita ama inox yego kuvuga harimo inoxidable hanyuma iyi piscine ntiyari ihari yego turiko turayikora najya badosha kutubaho yego turiko turadukontorora yego hanyuma byose bikorwa n'abafundi bacu abanyene ubona yego bana hanyuma turasubiramo ibintu byinshi hanyuma ubona ko indani twarasenga bitari bike uhereye ku maplafo ku makaro yego no ku bindi bitari bike kabona ko ari inzu iri kuri standard nyene y'ikibossi yego inzu iri kuri standard y'ikibossi yego urabona yuko uravye nk'iyi plafo yego ubona ko imeze neza hanyuma hajya hazoba harimwo ntuze ya televiziyo yego iyo televiziyo hajya twakora haye cable iha internet yego kuburyo bashobora kuraba televiziyo n'igihe badafite decoder igihe badakeneye decoder hanyuma igikoni ku mu diaspora igikoni ni ikintu gikomeye cyane ku mu diaspora ni ikintu gikomeye gose are turiko turubaka yego ibikoni navyo yego ni ukuvuga vuba tuzaduhejeje donc kugira ngo naco gishobore guca ki inzu nyene bikwiye urabona itagira kwizine yego nkibanye nari inzu ku mu diaspora kirumvikana turakora rero nibi bikoni hanyuma kuri marble nziza cyane vraiment amabuye meza gose yego nibagaruka nko mu ndwiza yego uzosanga ibi byose biyagayaga ari iburaya hanyuma turiko turasubira nk'amarangi yanyuma nko mu ndwiza uno munsi turiko kwa gatatu nko mu kwa gatatu mu ndwiza inzu tutahaye twayimushikirije kwa gatatu w'indwiza twayimushikirije na piscine yose ashobora koga ijya twaramaze kugira amaese irakora neza yego namaze he kwarakuyemo hanyuma utuca dushiramo ibyangombwa rero tugiye ya decoration yego hanyuma donc ibitanda n'ibindi guhera mu nzu tubikora ico nshaka kuvuga kuri ino nzu n'igiki yego je nababwiye musanzwe turafundi mu bandi yego yego sinova ngo turafundi bigitangaza ngo bambere go kwisi oya turiko dukora ibintu n'abandi bantu bashaka gukora yego mugabo gusa iyi experience ituma nk'abantu badusaba gusubira nk'ibintu abandi bari barakoze yego sintoyi hanyuma kandi ikindi ni cuko nk'iwe ni mu itongo giwe yego ahasi mu matongo ya BMBC oya n'umuntu yaje hari muri miroir nyene yego n'umuntu yaje avuga ati jewe ngomba ko ndabitura mu ntunganiriza mugabo ndafise inzu yiwanje parcelle bashobora kuza afise parcelle atamazi arimo tukashira nk'amazu yego nico kintu gikomeye kandi bitashobora kubaka aya mazu nyene no matongo yanyu ku madeni tukashiramo n'ivyangombwa ku madeni neza cyane kandi tukayubaka neza nkanye n'inzu uri karayira abayobora umenga nta byinshi twahinduye mugabo nkanye n'inzu ndaza arabona amahinduka menshi yabaye kuri ino nzu ku buryo yatanga no kutuzana ivyangombwa amamashini dufungiramwo kubera ashimye ivyo turiko turakora rero shaka kuvuga yuko BMBC naho dukora ibintu n'abandi bafundi bashaka gukora mugabo hari agatushe dufise k'ubunyamwuga gatuma abantu badudana ibintu he nibi ati mwebwe rimwe mukosora ibi na kuriye hanyuma ikindi kintu bavuga ni capacité yo gukora ibintu bitandukanye murabona abaduhi bakaco kimwe nk'indi dufise garde fou zibiyo hani mwace dufise garde fou z'ivyuma ko arizo twavuganye n'abanyene bazo nk'indi dufise amakaro yirabura hani mwabonye amakaro yera donc amatara amezuku rero turafise ubushobozi bwo kubaka amazu y'ubwoko butandukanye nuko bimeze uko tuba tuvero ngaha tugende batwereka ahandi saha gusa bari jigwa BMBC nta kwitagira kugira ngo umuntu ashobore gufashwa muri dukafise mu ciyumviro aronga kadeni muri BGF muti bigenda gute yabibabwiye tugere kunzikurikira gumana natwe uno mwanya nyene twe turiko dukora imvura iriko
irahezagira igisagara ca Bujumbura. Murabizi ko mu muco w'ikirundi imvura n'umugisha kwa kuri ahandi nuko imvura nitatwemera kubana ikiganiro tuzogikora nejo, ariko ndabwira ati gumana natwe turacabereka ivyiza vya BGF ikorana na BMBC. Gumana natwe jewe ni Juste Gale sidahindura beno camera mwita umusaza. Nuko turacabandanya turi muri gwa rugendo nyene ndabwira ko ibanki BGF atakwidakora ifatekereje na BMBC kwa kuri ahandi turi ku metero nkeya uvuye kuri Aéroport International Melchior Ndadaye, turi muri quartier nziza Miroir. Bega nawe akurikira ibiki ariko cyo nakubwira turi kuri irya kaburimbo kuri irya autoroute nyene niyo turi bimeze neza cyane. Ndakura musakandi David. Ego urakoze cyane. Ego naho bimeze gute? Okay, ni kuvuga tumaze kubona yuko muri quartier hajya muri Miroir mu Gahahe kwaba donga bakiriya bakeneye ahandi heza. Ego kuko ntibakunda hamwe. Ego kwa tuvuga ati katwarondera ikindi kibanza impande ya aeroport. Ego umuntu azoza arashika nazo bayiruhiye naha imodoka upfana kuza gufata indege bigende nayo yoza mu ijoro aca muri autoroute ashikira muri autoroute ahantu heza. Ego cyo tubirande quartier shasha rero aha hazoba hari ahantu hateye imbere gose, hazoba hari bloke ndende irimo amasale hotel ngaha ahantu ho kwifotoreza. Ego harimo ama piscine publique ahantu bateramira mu weekend, hanyuma habe rero n'amazu rero y'ama very VIP menshi cyane ngaho bani senye gitare hafi imbere zitandatu kugira ngo abantu bifuza kuba ahantu heza bafitiye ubushobozi. Kwa twabwiye ko ubu ntibikigoye muri BMBC nta n'amavase dusaba mu kugurisha ibintu hene ibi BGF yaravyoroheje byose yaravyoroheje sivyo. Imigambi hagenda neza iyo umuntu atwizigiye akatumviriza ntaraduhende. Rero twashatse inyuma y'iyi migambi mwabonye ijya Miroir 1 iyi ni Miroir 2 kugira ngo abantu badashoboye batashoboye kuronka hajya hirya bace baronka ngaha. Hanyuma hari ibyo tutashoboye gukora hajya kwera hari hatoyi nk'ibintu bivuga by'ama sare manini bahurirango amasoko manini yo kugura mwinjya ama alimentation ahantu bashaka amajimu manini hajya hirya muri Miroir ntibikunda uko ni hegitari imwe hafi mbere ni 80 gutyo. Mugabo ngaho urabona abakiriya bacu baba hajya badoshaka kuzanga hari bacagura ni isoko danga ama alimentation. Yego neza neza kuza kubatse ngaha bagirira imanza ngaha bakutire icupa ngaha cyangwa gafana icupa n'icyo umuntu afata mu kibanza gishasha. Rero mugambi ni wa mbere wumbajije wenda heretse nyene kubera ntaburi umuntu w'umugabo yemera. No kuvuga ubu uye turatumiye n'abantu bipfuza kuza kuba muri no quartier nibaza muzobereka amasanamu bateguriye ko nameze wa mbere cyane wakanga. Mugabo hari habaje ko aeroport hajya hirya babonye ibicapu turamaze kwandika nka 30 kandi sindaguhenze sivyo sindaguhenze. Rero abandi turabigize public abumva bishoboye baze tubandike hari hirya hari amazu 15 twabwira abantu tuko turagurisha ndoza mu kwezi kuza n'ubu nzamva murumva ngo niteguye none ko tabe ngo yandikishe tabe tuvugane ntoze kare. Aha rero icyo umuntu ashaka gukora ni yandikishe hanyuma mu minsi idatu zaba amakuru tekinike y'uno mugambi bace batangura kuriha bigira amasezerano sivyo. Barabikaze rero jewe nemeza ko nta quartier nziza hani Bujumbura izemeze nkaha kuko namabara barafise naho abantu baca. Ni kuvuga abantu n'imiduga ntibeganye na gato abapieto barafise ikibazo cyane ariho n'ijarbe ibatandukanye. Hanyuma ikindi naco umva amazu ni aza kubona ku bicapu ni meza cyane. Hanyuma umva kuba ahantu wa mu nzu nziza cyane urakeneye ahantu fatira akayaga. Twaragize ikibanza rusange ngaha ciza gose aho abantu bazoba banezerewe abana baronke n'abakinira donke birukangire iminsi mikuru tubona ko tumaze guheza kubaka mu myaka nkingahe. Iyi project izo bishobora kwakira abantu bagira mu mariage benshi bayifotoreza ariko twateguye ndazimaze kwereka amasanamu ku buryo hazoba ahantu heza cyane abantu bashaka gukurira bakaryoherwa. Urakoze cyane uko ndabura ko ubona ko muza mufise ababanyi beza aya mazu yose murayabona impande ya Aéroport International impande y'ikiyaga Tanganyika ibindi murabibaze ki BGF na BMBC. Nuko rero tukaba twatembera amashati yose ariko tukaba tuje ku mupartikiriye mwashoboye gukorera inzu ino nzu je mbona ari ibintu by'amateka naho si mwamurekeje ni banki BGF. Ego cyane ni kuvuga
twavuze ko twubaka amazu ku madeni yego canke ku makashi mu bibanza vya BMBC yego ariko twavuze ko twabacanye n'ahandi muri Mirware yego hangahe yego aho turiko turubakira abantu ku madeni yego donc mu yandi mu mazu rero n'amazu tugira ama renovation yego nayo nyene rero igituma ngira ngo twashimye kuza ngaha yego amazu menshi twabacanyemo ntiyari bwahere yego nyene yo azoza nyene muri ino ndwi nyene yego canke muyiza narabonye ngaha amaporte suriye nabonye ibintu mbona ko bigomba vyinjire nk'amamebure aja mu nzu urumva twabwiye ko dusigaye dukora ibintu vyo mu nzu amasaro ministre hamwe tuyashiramo ku madeni canke ku makashi hanyuma tukubaka amazu haba ku madeni canke ku makashi rero iyi nzu sindayibinjizamo kubera yuko umukiriya wayo kandi nyeneyo je ndamuzi izina sindiga ndamubona n'umudamu wiwe ntarigera mbona ntara mwene wabo nzi donc n'abantu bavuze ati BMBC twarakurikiye ku mbuga turabona ko muri serie turabashinze projet itwihende rero mwege muri ko baraba amasanamu sinzi ko mwamana ko bihenze turayejeje twayekifye harimo amaclimatiseur harimo internet harimo amatelefone harimo amagaze imwe na Canal Plus nayo yaya Canal Plus bijya byose ni BMBC Gestara kubera yuko urumva tutabestara itokora umugambi nk'utu tukaba buraro amajana ubujumbura rero bisaba ko tudufise ubushobozi nk'ubu turubaka tukekipa barayinzu rero sindabigize ndani kubera urumva hari ibikoni bikoze amakizini zo birensaye umva camugarukira ngaha rero jewe noshimira ubwa mbere BGF dukorana muri bino bikorwa nk'iyaba bakiriya bakihaniwe BGF yaduha amahera tukabubakira bagafuma turi hamwe nyuma hanyuma kandi BGF kandi yaratumye abantu babona ko turi serie kuko urumva amabanki atanga amahera ku masosiyete none marigeze mwumva iyindi banki ivuga iti iyi sosiyete muze muyizigire BGF dushaka ati abantu ba serie turayibahaye nibabikore rero ibi turabikora abakiriya n'abaciye batwizigira mugabo tumaze imyaka 12 batwizigira niyo batumye ko na BGF ibona aho rufatira ruri turashimira abantu haduha akazi batatuze urumva nakubwiye uye simwe nabo yamundangiye sinde nakuzi ari muri mwazo kageta cha majyani mashanje ni muri gihe gote vya BMBC Homes nka 80% banyina amazu je ntabonzi amasura n'abantu duhura kuri internet tukakora amakontra tutazinanye hanyuma umuntu akaza yinjira inzu nk'uyu ni kuvuga uyu inzu kivitangura ntiyari bwayibone ariko ndazi neza kaza kuryoherwa neza cyane nawe ndazi ko wagiye hari cyo bajaye rero navuze ni ahubwo umuntu akereye kunzara mu paradizo yo kwisi yo minzu yego nuko bimeze ibintu byinshi irana kujya nyine kwiburaya nazo twarayikanyishije ku buryo temperature yose ashaka kuyironka neza cyane hanyuma urumva ububati twakoze ibitanda twakoze n'amatera niko tugura n'amashuka niko tugura ubu afite abakozi baje kurondera amashuka abakozi baje kurondera amashuka rero twe ibindi turavyikorera ubwo kwa tudakora impuzu n'amatera nizo zene tudakora bituma inzibaho kumbure n'ibyo mashini ibindi bikoresho byose by'ibitanda intebe masaro ministre ubu turavyikorera inzu ya tukayishiramo ibyangombwa haba ku makasha kuri deni no kuvuga batuguriye inzu kavuga ati n'inzu yanje bizogenda gute reka tuyikore kipire muzo turi harangorana bigo cyane ko duherekejwe na BGF yego cyane kubera ko turafise uwo tuvunika tuva hanyuma dufise abakiriya benshi isoroso riguriroye niyo tuba tubaka amarojema amajana nk'abiri Bujumbura kandi ariko arahera nkajya mwabonye rero dufise inshuti nyinshi BGF baca nayo gaca yakompanya kandi twabwiye ko batatugeruka kandi baduhemukira n'abavyeyi beza hanyuma kandi BGF je bamba barirengera ngo abandi ba entrepreneur baza kuntwenga je barateguye urubanza mubonano turabona n'abatama bakorana na BGF barambwira bati David uri mu entrepreneur akiri muto na equipe yawe twebwe twaje muri BGF tuvuye ahandi baratunaniye ati rero BGF ego nagiye ko muri indi banki ushaka kuja muri n'umugambi simvuze ngo izindi ngikora amakosa ngigirante mugabo jewe nk'umuwanya wa BGF narashingiye intaye ko abantu n'abavuye mu yandi mabanki amwe bavuze bati aha twe turumva turuhutse neza cyane rero ni banki nziza nawe wararuhutse none je nararuhutse kurumva ba ibintu mpagarari sivyo ubu dusigaye dufite inzego kujya ko nyene ko muri BGF dufise abadegite technique abadegite general abavoka abajirise abakora muri za sécurité hygiène donc turugwego kubera
BGF yatumye dukora ibintu byinshi kandi mwabonye ko twiteguye ku buryo dusigaje duvuze n'imyaka myinshi kubandanya yego muri Adibamba dusana gitare arenga hafi 16-15 si ibintu turiko twaripanze kandi n'intango niko navuga kuko BGF ivuga ati ku buseri BMB sikoresha biracaza nako tukayibwira duti ku buseri namwe mukoresha natwe mutwitege abakiriya kacu tabwira duti karibu nta stress urashobora kuva i Buraya ugashika no munsi ari dufate nka vendredi yego samedi ukafise konti ugaca yisubirirayo neza cyane urashobora kuva i Buraya 5h tukadeje kwandika amasezerano no guhana byose ugaca yisubirirayo nta handi bishoboka ugiye mu zindi banki canke nawe kugira muri BGF babwira bati tuguma twubakira inzu nibishaka gutwara munsi ya masomene uzi bimara muri banki yo kwandika dose ibaze ingene BGF nyarutse ibintu iranyarutse ibintu igasha natwe urumva mwera uvuye ugakwira hose kuko urumva ujya muri banki imbere muri BGF ugiye bacabwa ati none muri BMB washitse yego genda nibo babijejwe yego rero turabashimira cyane BGF yego kubera urumva umuntu ari seriye ni byiza ko abantu babibona yego twege hariho abandi twari twashatse ko babibona ntibabibona rero twigabanye ko turi seriye hanyuma n'abakiriya mugabo igihe BGF yaza none muri seriye gute tukambwira tuti hari mukiriya w'Igitega tubakiye inzu mu Rumonge mu Cibitoki mu Nyabugete mu Kabondo bose bamazu yacu ati none feedback yabo ni sawa yego amakontra yabo ameze neza yego mwarashije abazo yego bashobora gutekana ko tugerageza ure batubwiye twarabanye ko mutatubesha n'abakiriya batubwira bati ntimwatubesha yego hanyuma murazi ko nk'umu diaspora biragoye gose gukora projet utari mu gihugu umuntu ashaka kubakira nk'inzu nk'iyi mugabo kuyekipa akayishiramo n'urushinge yego je nta bandi nzi babishoboye ngaha kumbure bazoza nkuko ubona twatanguye bandi bakadukurikira bikagenda neza igihugu urumva twende ko shobora kucubaka twenyene yego mugabo turi mboneza kandi wanye ko twipanze ku buryo bigoye ko umuntu yo kwihebura canke yogira ingorane yatwizigiye nuko ndagushimira cyane bwana David urakoze cyane byazo byinshi wakoze gufata umwanya twaciye atari hake hari abantu ejo tutaciye yego nizanye kenewe zo barondera turabaho irano maproje bayagejeje urumva iye ntituzogaruka nanjye databuja kuca yinjira umva imbwa dusanga ziri ngaho arabizi ko na boss bameze hazo banditse ko mushemesha shemesha nuko ahandi nkajya za gahahe za miroire de za tenga muza murinjira najya amazu yo matongo y'abantu naberetse hanyuma mukeneye kumenya ati none yanzigeze hehe umva dufite amazu turafise nk'uburaro butari muri BMBC Homes hari Bujumbura amarujema ashika nka senkana mu makartier atandukanye neza cyane rero mukeneye kumenya ati nta bindi bishasha mwoza mugaba haturahejeje urumva sizosera kwinjira jewe nuko reka nabashimira ko nababwira ati nta yindi banki yo kwitura atari BGF ibanki ituma dushika ku ndoto zacu urindiriki ndindiriki je naramaze kuza hasigaye wewe kaze mu iterambere tubane hamwe ni banki dufasha gushika ku ndoto zacu BGF ko kuri hali kuri mikro juste gala cadre for Morisa eke Black Machine Black beno camera yari umusaza umukaba turindira ibiza byose bwo bubiri urabashira umushiro kushwa none